Kaze bakunzi ba K9 TV mu biganiro byacu tubashikiriza kuri channel yacu ya K9 TV. Mugira subscribe, like na comment kugira ngo tabe feedback zanyu, tabe byo tukwiye kubandanya dukora n'ivyo tushobora guhindura. Nuko rero nkuko twama tubigira no musi turi kumwe n'umuririmbyi wo kuri nahaza no gutazira Imana ya biciye bigacika mu myaka iri imbere, ihezaga imitima ya benshi bakunze indirimbo ziwe cyane. Ni umuririmbyi Fortran Bigirimana. Fortran Bigirimana akaze mu Burundi. Murakoze cyane. Mu Burundi wahabonye gute, niki wabonye cyahindutse nyuma y'imyaka ine mutaha barizwa? Mu Burundi nkishika ikintu nabonye cyahindutse hariho amabarabara nk'amwe nabonye mashasha, hariho n'akantu kameze nk'agapo nabonye nagiye ndabona mu bindi bihugu, nakabonye muri centre ville nako nyene numva karangyoheye, antuka karabere ijisho. Yego. Hari byinshi nk'ibyo ariko birahari kabisa, antuka numva ndyohewe kuba ndi hano mu Burundi. Yego. Nigiki warukumbuye hanini aha mu Burundi no musi wa wikumburuka niki? Ikintu nari nkumbuye abantu kuko abantu bajya nta kintu umuntu yoronka kibasubirira. Abantu iyo ndiko ndavuga abantu mba ndavuga abasanzwe bakunda ibikorwa byanje, banshigikiye kuva nkitangura gushika n'ubu, hama nkaba ndiko ndavuga na famille. Famille nayo ndayikumbuye cyane. Yego. Ahanini ivyo hama nkaba nari nkumbuye n'ivyo kurya by'i Burundi kabisa, ivyo nari ndabikumbuye kabisa. Yego. Mbega iyo mwahora byari byoroshye kubandanya ubutumwa bwanyu bwo ko ninahaza Imana no kuyimenyekanisha mu ndirimbo? Yego, sinovuga ngo mu ntango byari byoroshye cyane, ariko Imana yaranyuguruye imiryango vraiment myinshi kuva nkishikayo gushika n'ubu nagiye mbona ikiganza c'Imana, ari naho nibaza ko mwagiye murabona nsora indirimbo zitandukanye z'igifaransa. Ndazi ko rimwe na rimwe kuko hari ababimbwira, ndazi ko rimwe na rimwe hari nk'abarundi batabyumva gose, bavuga ati no tusore gusa indirimbo z'ikirundi zacu hama ivyo bindi. Ariko iyo uri hariya ukisanga uri gukoresha ururimi abantu batumva hariya, kandi ufise message nibaza ko ikomeye ivuye ku Mana ushaka kubashikiriza, biba biri un peu frustrant, ntibiryoshe gose. Niho rero kudesida gufata decision en tout cas yo kuririmba mu Kirundi, mais aussi no mu Gifaransa. Ubu mu myaka iri imbere ndibaza ko Imana inshoboje nzoza ndanarimba no mu Congereza. Donc yego, mu ntango ntivyoroshe cyane, ariko nubabwira ko navuye mu Burundi muri 2014 mu 2014. Uyu munsi vraiment hano Imana yashoboje kugira ibikorwa byanje, yaba mu Bufaransa cyangwa mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, n'ahantu numva nshimira cyane Imana. Fortran mu buzima busanzwe ninde? Fortran mu buzima busanzwe afise amakaskete menshi. Nafise amakaskete menshi. Fortran no mu entrepreneur. Fortran arakora ibintu byinshi. Fortran ariga kuko mu buzima nawe uheza kwiga. Naweza kwiga je umuntu akunze igihe cyose kwama ariko ariga, yaba mu buryo bw'imwe mu kwiga ijambo ry'Imana. Imana yangiriye neza, ndiga ishuri rya Bibiliya, ariko umuntu yamarondeza yamashaka gushika kwimba no gushika kure kuruta, no mu buryo bw'amashuri uko nyene ndiko ndiga ibintu vya management marketing na communication. Hariya en même temps nkanakora nkaba ndi n'umu-entrepreneur, nkaba ndi n'umupapa, nkaba ndi n'umugabo, nkaba ndi n'umu-worship leader muri eglise yanje, nkaba na ministry
Imana yangiriye ubuntu bwo kurongora, urumva ari nayo nkoreramwo ibi bikorwa byose muba mubona. turabonye mugira ugufatanya mu ndirimbo byagenze gute icyumviro nimwe mwamwegereye niwe yabegereye? Ati twamenyanye gute? Twaraganiriye kuko indirimbo nyinshi zanje ubu ziri mu rurimi rw'igifaransa. Nagiriye ubuntu nzuko yuko izo ndimbo zica ku mateleviziyo atandukanye mpuzamakungu nka Trace Gospel. Trace Gospel rero ni televiziyo ikurikirwa cyane yaba muri za Kinshasa, muri Côte d'Ivoire, mu Bufaransa n'ahandi mu bihugu byinshi byo muri Afurika n'ahatandukanye. Rero Derek Jones yarabonye ibikorwa byanje, nanje ndabona ibyiwe, hama turandikiranira tuca twumva twokora igikorwa hamwe. Niko rero kubikora ubu Imana yanangiriye ubuntu, yarantumiye mu giteramo ariko arakora kinini muri Côte d'Ivoire, ari naco nzoba ngiyemo mu ndwiza. Urumva ko gukorana n'abantu navyo bifasha, nanje ndizera kabisa ko Imana ishoboje nawe umunsi umwe azoza i Burundi nkamwereka abarundi, kuko ni umuntu muririmbyi mwiza, akunda Imana, kandi afise impano pe, afise impano. Rero kumuzanira umunsi umwe abarundi kugira ngo abaheshe umugisha, neza ko byo bari vyiza mu bisengera, ariko ndazi ko aramutse aje mu Burundi mwohezagirwa. Uko wumva ko gukorana n'abandi bizaniye imigisha, hari abandi muri kazoza muri kumategura gukorana nabo kugira ngo abarundi baze bahezagirwe nabo abandi muzamwe bazaniye? Yego, ni benshi negura gukorana nabo, harimo abarundi, harimo indirimbo d'ailleurs nazanye ubu muri urugendo rwanje hano i Burundi no mu Rwanda, ko nzoca mu Rwanda. Hari indirimbo yitwa Amaraso yawe twakoranye n'abaririmbyi bitwa Daniela na James b'i Kigali. Mu ndwiza canke mu mpera z'indwi Imana ishoboje nzoba ndi Kigali kugira tuyikorera amashusho. Urumva amashusho azosohoka vuba. Hari n'abandi benshi rero ataraba hano hafi ndiko ndategura gukorana nabo, ariko bo nzogenda ndabamenyesha amazina yabo nyuma. Yego, twari dusimvye gato ko tugaruke ku ubutumwa bwanyu bwo kuninahaza no kuririmbira Imana. Mbega umuntu aribaza ati, birabaranze kubibabaza, umuntu aribaza ati mbega umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa mu kuririmba waje gute, mwabitanguye gute? Nabitanguye gute? Urumva ni intahe yofata umwanya munini, ariko ngoma ngerageze kugira incamake yayo. Urumva Fortran d'abord ni umuntu donc natanguye gukorera Imana nkiri muto, imyaka 10. Mbere yaho nari nashikiwe n'ibintu bitari biryoshe cyane, kuko nari nabuze mama wanje mfite imyaka 7, hamambura papa mfite imyaka 10. Rero hagati aho harimwo kwibaza ibibazo byinshi ku bijyanye n'akazoza, kuko iyo uvuze umumama uri kuravuga affection, umuntu aba hafi umwana akamwumviriza akagirane. Iyo uvuze umupapa naho uba uri kuravuga umuntu akingira umwana, ni nka protection, umupapa arakingira abana biwe. So hageze aho numva, urumva mfise ibibazo byinshi kuri kazoza, nkavuga ni ata mama ata papa bizogenda gute. Nyuma rero Imana iza kundungikira umuntu, kuko mbere yaho nagize accident, ngira ikibazo muri bassin, hamace mara amezi 2 ndi muri hôpital militaire ngwaye.
urumva ayo ma succession, donc ivyo bintu byose byaje mu gihe kimwe rero bigeraho numva mfite ibibazo byinshi ku buzima, ndavuga ngeraho mbwira Imana nimba ari ibikoko wanteguriye kubamwo muri ubu buzima, numva umenga ahubwo byoba byiza ugize bugufi. Byari ndaregreta, ndicuza kubona naragize aho niyumvire ko, ariko nibaza ko Imana ibishaka umutima, ibishaka ko tuyiganiriza n'umutima uri sincere, uri vrai, ukuri. Rero maze kuyiganiriza uko, yaciye indungikira umuntu w'umuhanuzi yaje ava kure, nta n'uburyo bwinshi yari afise, je n'amaguru, arambwira ati Fortran, Imana yantumye kukubwira, ndi muri hôpital militaire, yantumye kukubwira ko aho wageze urira ataho hazoba hahuriye naho uzogera utwenga. Ati rero uhumure, Imana iragukunda kandi igufitiye umugambi mwiza. Rero nyuma yaho niho nagiye, maze kuva muri ivyo bitaro, ndota ndiko ndaririmba, ndiko ndacuraranga ku rwego rwari rugoye kwemera no kwizera ico gihe. Hama iyo ndoto ndayigumana mu mutwe no mu mutima, bukeye kandi nsubira kandi kurota ya ndoto. Rero cengeraho numva ko ari message Imana iri kirambwira, ariko rero nkibona niko ndaririmba, ntarigera ndirimba mu buzima. Ndagenda yo kuraba umugenzi yaba hafi yo muhira, nari nzi ko asanzwe yacuraranga muri eglise y'abanglikane. Ndamubwira nti ndagusavye ndirimbe wumve, hama umbwire ico uvyumvirako. Yego. Hama rero ndaririmba, canke ati none uririmba kuva ryari, byagenze gute? Je nanje ndamubwira nti, kuko mu majambo yiwe yambwira ati nabonye uririmba neza, kandi byari ibintu bikora ku mutima. Ati none watanguye ryari? Ndamwihorera, ndavuga nti kanubunye nukunyene. Rero nibuka ca gicapo na ya ndoto, ntanguruko, mfata piano hagati mu karuhuko muri vacances, nje sinaryama. Yego. Navyuka 6h, nshira piano yanje ku maguru, nkavuza gushika burinde bwira ndi muri ivyo. Mu nyuma rero nza gusohora indirimbo yanje ya mbere mfite imyaka 13, indirimbo yitwa Icete gisomeka. Mu nyuma nsohora izindi zitwa Rangendera mu mutima, Aramuza mu marira yanje yose. Mfite imyaka 15 niyo natangura umugwi wanje witwa The Worshipers. Turakora, Imana itugirira neza, iratwagura, dutangura kurenga imbibe, kuko Imana yari yampaye ijambo rivuga ngo uzuheri Yerusalemu, Iyudaya, Isamariya gushika ku mpera z'isi, wamamaza Kristo, uvuga kugira neza kwiwe. Yego. Kuko de toutes les façons urumva ko aho hantu mvuye atari kugira neza kw'Imana, ugiye kuvuga no kwamamaza, byo bibabaje ko Imana yari yangiriye neza birenze n'ubu dayeri iracariko. Rero niko gutangura kuja mu Rwanda, mu Uganda, muri Kenya, muri Senegal, muri manisanga mu matoni Iburaya, gushika n'ubu. Donc Fortran nuko yatanguye kuririmba, niyo ntahe yiwe, nigo rugendo rwiwe, kandi urabona ko Imana ari nziza. Iyo ntanga iyo ntahe, aba ari kubwira mugira umuntu peut-être ashobora kuba ari Fortran w'iyo myaka navuze, ariko araca mu bihe bigoye, yumva umengo kazoza kameze gute, kumubwira ngo ijambo ry'Imana muri Jeremiya 29:11, Yeremiya 29 umurongo wa 11 avuga ngo kuko nzi imigambi mbafitiye, ndabafitiye ni amahoro, niyo kubagirira neza, kugira ngo ndabahe un avenir et une espérance. Rero ntucike intege, iyo niyo message nashaka, kuko kenshi hari igihe abantu baraba umuntu bakabona
ahantu bifuza gushika ariko ntibamenye iyo vyavuye. So mba numva bikenewe cyane gutanga intahe nk'iyo kugira mugire umuntu ngo ntacu uzoba. Yego. Yesu aragukunda, agufitiye imigambi myiza, kandi niwe wenyine afise inyishu y'ibibazo byawe, niwe wenyine ashobora guhindura amarira mu bitwenge. Yego. Umuntu aribaza kandi ati mbega Fortran ashoboye gukoresha ibicurangisho ivyahe mu muziki ariko aragira ariko arategura uririmbo, ati mbega hoho kajya kanovera ubwanyu kavahe neza na neza k'indirimbo zanyu? Akanovera nibaza ko kava ku Mana. Akanovera kava ku Mana, akanovera kava mu kwiherera n'Imana, mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana, hama no mu kintu no kwita consécration, kwihebera Imana. Kuba uri umuntu uvuga uti Imana, jewe nshaka ko ibimvamo bibi ibintu biguhesha icubahiro, ibintu biguhesha icubahiro. Kuko urabona uyu munsi turavuga izina rya Yesu, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu yahawe izina riruta yandi mazina yose. Ariko ivyo vyavuye he? Yesu yabanje gutanga ubuzima bwiwe. Yego. Rero kenshi twe dushaka kanovera katuvamo, ariko tudashaka gutanga ubuzima bwacu, tudashaka gupfa ku bwacu kugira ngo tubere umugisha benshi. Rero ikintu nshaka kubwira abantu bazonkurikira canke bazokurikira iki kiganiro nuko mu Mana nimba uri umuntu ushaka gutanga ubuzima, gukominika ubuzima, kuzana ka kanovera wari kuravuga, fo kwemera gupfa ku vyawe, gupfa kuri jewe, gupfa ku nyungu zawe, ukabaho uvuga uti Imana je nshaka kuguhesha icubahiro. Donc hama no bikaba no mu kurondera Imana buri munsi, kuko je nizera ko atakintu jewe mfise noha abantu cogira ico kibamariye, ariko ico nkuye kwa Kristo, ico nkuye mu bwiherero n'Imana, ico gishobora kugirira akamaro abantu. Rero iyo umaze kubitahura, uja muri kwa kwiherera no kurondera Imana, ukavuga uti Imana, abantu muri iki gihe bakeneye iki? Bakeneye ijambo ry'ihumure, bakeneye kwirugwa mu bwayo buryo. Imana rero igaca ivugana nawe, ariko Imana kenshi uburyo bwa mbere bwo kuvugana natwe, ivugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira gusoma, kumedita nuit et jour ijambo ry'Imana, kurisoma, kuri medita. Donc je nivyo nkora, niho nibaza ko akanovera kava. Ivyo urumva ndiko ndabivuga mu buryo bw'imwemu, nimba no byituko, ariko hariho n'indi aspect technique uburyo buri techniques. Aho nshatse kuvuga ngo ndakora cyane usi, ndakora mwambajije ibicurarangisho nkunze gukoresha, harimo gitari, harimo piano, ibitari bigiye bitandukana. Ubwo ivyo bicurarangisho ndabifata buri munsi, iyo ndonsa akanya, y'abana babinyemereye, bafise piano muri salon niki nka repeta, kandi basanzwe ndi n'umuntu asanzwe akorera Imana mu rusengero. Umva murazi buri munsi turategura indirimbo zo kwa Mungu, kuko tuba dutezwa kurongora imyanya yo guhimbaza no gutazira. Urumva ivyo byose biragufasha, bikagutegura techniquement, hama ugacuja usi no mu mwiherero wa undi navuga. Ivy'imwemuriro bihuye na ya technique cyane. Ego. Umugwaniza ategera henshi, cyane birashika no muri buno butumwa bigashika araguteza umutego. Mbega biramaze kugushikira byo muri ko murarogisa indirimbo bigenda gute? Ati umugwaniza ategera henshi. Yego. Mu butumwa bwanyu hari aho murabona ati aha narusimvye, ati ubasha bw'imwe mu Imana yanyoboye? Oya, urumva umugwanizi nko bivuze yama ariko ararondera uwo yorotse. Ivyo
kandi abarondera ba mbere abari abakozi b'Imana barabakozi b'Imana abakorera Imana mu buryo butandukanye ashobora kuba ari pastori ari umuririmbyi ari antuka iyo umaze kugira abantu uhesha umugisha wowe uri cible ya mbere uburi umuntu satani yifuza kurota kuko no kuruta abandi kuko abazi ko iyo wowe ashoboye kugufata canka akakwica mu buryo bw'intahe mu buryo benshi barahungabana mu kwizera kwabo baca bahungabana mu kwizera kwabo rero naca adakora jewe urumva muri ubwo buryo nibaza ko maze kurusimba canke ndarusimba misi yose ahubwo buri munsi namasenga mvuga nti mana urandinda imyampi y'umugwanizi urandinda imigambi mibi y'umugwanizi kandi irahindinda koko ushika n'ubu ndacashikana yego mbere yo muri studio nimwe mwivugiriza bijya bicurarangisho bya kompanya cyangwa bikurikira amajwi yanyu yego hari ofet miravana hari igihe jenye nivugiriza muri studio canke kenshi nije nkunze gutegura kwa ranja mu gifaransa bavuga kwa ranja gutegura mu kirundi indimbo zanje yego kubera nsanzwe ncuraranga biranyorohera hama hari igihe nce ndungika ivyo nateguye nkabishira kuri support ku kintu kanaka gituma umuntu acumvirije biza kumufasha kumva aho nshaka ko atwara ibintu hama nkaca ndungikira rimwe na rimwe abacuraranzi nemera nkunda nzi ko baza gusukana b'umutima wabo hama bakavuza hari igihe mvuza hari igihe bo bavuza bivana nuko navyumvise kandi ibintu by'amahise ameze neza kandi agerageza rero mva ngira kuri rya jambo Dawidi yavuga ngo sinshobora guha Imana ikintu kitankuse je ne peux offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte wrong je dois negezwa guha Imana ikintu the best of me ikintu cambere ciza nshobora kuyiha yego rero nukuri kenshi nibwira nti aho ngeze uyu munsi ndatanga kabisa nkabikorana ubwira kabisa nkabikorana ubwira hama nkibwira ko mu myaka iri imbere urazi kuko kenshi igihe cyose turiko turiga mu mwaka uzasi aho ndi uyu munsi siyo nzoba ndi hari igihe rero abinyuma ukavuga ati naho ibi bintu nari nabikoze nayo iyo ndabikora uko ariko bisigura gusa kuba wavuye ahantu wegeye imbere wateye intambwe ariko ikintu making sure ikintu ngerageza kwitondera nuko ico gihe nari natanze ikintu cambere ciza nshobora gutanga yego tugaruke mbega ko mwashitse hano iwacu mu Burundi muvugana n'ibinyamakuru hirya no hino cyari gishika canke hari ikintu muri ko murategura yaba nka album concert mu minsi imbere bisubiye gukunda canke ibindi yego urumva je urumva muhira yamari muhira muhira yamari muhira je niyo mba ntari mu Burundi umutima wanje uri mu Burundi kuko i Yerusalemu i Burundi niho byose byatanguriye rero igihe cyose mbangerageza ubu antuka uyu mwanya turavugana ndiko ndabazaniye ibikorwa ama projet ndiko ndakora ko harimo indirimbo yitwa birakumvira imaze iminsi isohotse ndibaza amezi 2 yego isohotse ni nimbo twakoranye n'umuririmbyi yitwa Adrien Misigaro wo mu Rwanda nari nabarungikiye n'indi ndirimbo yitwa Nzamura twakoranye na Gentil Misigaro nawe hari indirimbo ureo nzanye yo y'imoto ushasha kuko sinari bwayitangana namwe yitwa Amaraso yawe niyo navuze twakoranye n'abaririmbyi Daniela na James bo mu Rwanda hariho n'ibindi rero ndiko ndategura
n'abaririmbyi b'abarundi nabo nyene kuko ni ngombwa ko nabo tugira ico dukorana yego n'ibindi rero byinshi biri mu nzira harimwo ndizera ndiko ndanabisengera kumbure igiteramo nifuza numva kandi nkumbuye kubana n'abarundi mu bihe vyiza vyo guhimbaza no gutazira Imana rero umwaka uza Imana inshoboje yego kuko umuntu arapanga Imana ijambo ry'Imana ivuga mu gifaransa ngo dans le cœur de l'homme il y a plein de projets mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent mu mutima w'umwana w'umuntu hari imigambi myinshi ariko ishaka ry'Imana niryo rishika so je ndiko ndapanga ndanabisengera kuzoza kubana n'abarundi mu mwakuza yego mu mwakuza mu bihe vyiza vyo guhimbaza no gutazira Imana umva mumfashe kubisengera kugira ngo Imana ituje imbere bikunde icinzira ahatari inzira hama tuze tugira ibihe vyiza mwavuze ko mugiye gukorana n'abaririmbyi bane iwacu mu Burundi muko murabitunganya mbega wumvije akanovera k'indirimbo twokwita mwebwe mwababoneye izuba n'akanovera kubu na cyane kubu mu ndimbo zo kutaza no kunaza Imana hagiyemwo iyindi midiho mwe mubibona gute mugeranije urumva Imana ihamagara uburyo butandukanye nibaza ko abafaransa ni bavuga ngo il faut du tout pour faire un monde hakenewe ibintu bitandukanye kugira ngo umuntu aremisi apana umuntu aremisi antuka kugira isi ibeho ifise uburyohe nk'ubwo tubona yaba umuntu wese akunda isombe n'ubugari ku isi hose ntibiba ari byiza nibaza ko iyo diversite ubwo butandukane buzana uburyohe mu gihe ubwo butandukane buzanywe n'umutima wo gutinya Imana kandi buriko abantu bariko barakorera Imana muri ubwo buryo bafise intumbero imwe yo guhesha Imana icubahiro bo babagabanuke Kristo aba ari we yamamara ivyo navyo hari igihe urumva bica bisaba igihe cose kwama umuntu yibaza ibibazo bimwe na bimwe kubera iki nkora ibi kubera iki nakoze umudiho nshaka gushika kuki ninde shaka gushikana ko ubutumwa bwiza ubu butumwa eske uko ndiko ndabikora biraza kumfasha gushikana ubwo butumwa mu butandukane bwacu hari abantu baba bakunda worship baba bakunda ibintu bituje abandi nabo bakavuga ati je vraiment iyo itariko birakubita numva ntabumbwe urumva biba mu gihe tubikoze twese ku bw'icubahiro c'Imana Kristo akaba ari karamamara ari karavugwa nkuko Paulo yabivuze nibaza ko nta kibazo kabisa biba birimo ariko umutima Imana iraba umutima uri kubikora kubera iki ntama bien évidemment ukagerageza no kugumana intahe nziza intahe ituma ivyo uri kurakora abantu bavyakira ico ni kimwe canke nibaza ko nageze kuri bibiri hama ukaraba n'ukuntu rero ushira iyo message yawe muri récipient muri vase mu kintu gituma uw'Imana yagutumyeko umushikira niba Imana yaguhagurukije ikavuga ati je nkeneye bajya abajene bo mu quartier batazi Kristo ugende ubabwire Kristo ariko ugende uvyifatemo uko mu buryo Fortran atabikora cyangwa ndatobikora wubaha ijwi ry'Imana wumvira ijwi ry'Imana kuruta irya Fortran uwo ari we wese kunezera uwo ari we wese atari Imana donc ubwo butandukane numva buryoshe ariko mu gihe bukozwe neza kandi bukozwe n'intumbero yo yego abarundi mwarimo bakumbuye
ariko nashya cyane ko dukurikirana ngira ngo mafisa akajambo kamwe n'ubutumwa bwiza buvuye ku Mana mu batekerera gadusoze. Ijambo rimwe numva no wabwira ko ndabakunda bra. Je ndakunda Burundi, ndakunda Abarundi, ndakunda birantera intege cyane kubona ukuntu Abarundi banshigikira. Nukuri mu mayantabiyo nagiye ndakora ngaha, hari abantu benshi bagiye barahamagara bambwira amajambo meza vraiment atera intege. Umva nanje nashaka kubabwira ko ndabakunda, ko ikintu numva nsenga nifuza ari kutabatetereza, guserukira Kristo, inyungu z'ubwami bw'Imana Kristo, ariko ndanaserukira n'Abarundi kuko ahantu hose nshika bose bambaza Umurundi. Hari n'ahantu malheureusement birababaje fata banazi no Burundi birababaje, ariko Imana ikadushoboza kuduza ibendera rya Kristo n'iry'igihugu. Abarundi nshaka kubabwira ko ndabakunda, kandi ko aribo support, aribo ni nkabo novuga support yacu ya mbere, bakomeze badushigikire, badusengere, kuko ibyo dukora umva hataraho Imana nyene ntibiba vyoroshe. Yego. Hama Imana idushoboze kuzoza kubana nabo vuba cane. Uhoraho abanezeretse, namwe muri ko murankurikira, abayica umutima wanyu wipfuza, abahe gushika ku ndoto zanyu. Yego. Yes, aho muri hose. Murakoze cyane. Namwe mwakoze kumvira. Yego. Iyi interview. Yego. Tubipfurize n'ubutumwa bwiza muri Cote d'Ivoire no mu Rwanda aho muzoje. Murakoze cyane, uhoraho abagirire neza nawe. Yego. Anuko yari Fortran Bigirimana rero twari kumwe muririmbyi, mwumva ko afise vyinshi ategurira Abarundi, wumva ko afise na vyinshi ariko arategurira Abarundi. Ni Fortran Bigirimana rero twari kumwe muri kino kiganiro cyacu, tumushimira cyane, tubashimire namwe mwadukurikiranye. Mugire subscribe, like na comment kugira ngo mwandanye mukurikirana ibiganiro bya K90 TV. Murakoze.